banyamyuga aho muri hose haguruka ikangure burakeye umuco manake Burundi wabashwaye mwagira umwete mungurunani tugwanira agateka n'imyuga yacyumba bwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro ibihe biha ibindi kandi bicisha ubwenge inyuma y'ibipfungu n'imvura hakakazuba inyuma y'amakuba abanyamyuga baciye uravye umwubahwa ngene directeur general aba ari umuntu araho yubashwe atinywa n'abantu kugira umushikire biba biri ngombwa kusaba na audience ariko jewe ngirageje kuraba no kuri muri Manake Burundi hari ibintu ndiko ndaraba nkihweza nkumva birandengeye jere n'ukuri ariko baradukurikirana mu mbabarire mu ntahure je numva narengewe twavuye Bujumbura tuduga Igitega ni inama yategekanije n'umwubahwa directeur general w'ikigo Manake aho yaragiye kuyaga na bamwe b'abanyamyuga mvabwenge bahurikiye muri Manake Burundi bo mu ntara ya Gitega yarashoboye kubayagisha none hari bimwe mu byo yabayagishije aho twashobora gusanga hari habavuga ururimi ntidushobore gutahura ugasanga hari n'indimi zimwe badahuza ku ndome zimwe ugasanga zemba Bujumbura aho ni mu ntara ya Bujumbura ngira basha bavyumva ahandi ngo ishaka ibizumbu imvuga nka beniza rero ndiko ndibaza ni gute ingenieur DG wa Manake Burundi azoshobora guhuza abo bantu bose nk'uko icifuzo ciwe kiri yahuje intara zose zigize Burundi abanyamyuga mvabwenge je ndumva nifuje ko yo dusigurira ni gute azobigenza mwubahwa nukuringira buhava mu nkubita ariko ndasavye ikigongo tuganirize twumve ni gute uzobigenza mbe Gitega yabakiriye gute mwasanze muri Gitega hameze gute mwubahwa urakoze nukuri muduhiki yago gitoya tube turaganiye murakoze novuga yuko Igitega natangaye gose nahasanze abantu baciye ubwenge cyane bakunda ibikorwa kuko bari mu bantu twabitanguranye ariko kandi mvuge yuko mu bijanye n'ibikorwa mvabwenge mu Burundi iracari terre vierge ndabivuge gutyo mu rurimi rw'igifaransa nurubuga abantu batarakorera ko cyane ku buryo nk'umuntu avuga ko yabuze ico akora mu Burundi hari imyuga itandukanye hari amasoko menshi yo gukora ivyo bintu ni ibintu bitangaje ni kimwe na bimwe nababwireje ubundi ku vy'amasite touristique yuko hari akazi kenshi mugabo abantu batitaho kuja mu bikorwa bidasanzwe ivyo si bikorwa bisanzwe kuko nimbabwenge nyene kuri ivyo vy'ururimi waruvuze hariho nibyo ikibazo simvuge ngo ni ikibazo ca literature canke c'indimi mu buryo ndabivuge academique oya intara yose irafise umwihariko wayo intara yose irafise umwihariko wayo bijya byo kumosora par exemple bijya byo kumosora byo mu kumoso sinzi ko ari byo mu kumoso nuko ari ivyimbo mugabo ni novuga yuko ntaco bisana no kwiga caye kutiga kuko urashobora gusanga umuntu yarize cane mugabo ukumva arimwe aravuga ikindi kirundi kitari c'abanyakirundo bavuga canke abanyamakamba hanyuma ugashika Igitega ugasanga bavuga ukundi kuntu nyene mwavyumvise namwe washika Ingozi ugasanga bafise ukundi kuntu bavuga mugabo cyose ni kirundi hari ahantu biti Bukemba mu Rutana naratangaye cyane abantu baho bavuga ikirundi kivanze n'igiha abanyakirundo ibintu byinshi bavuga bavanga n'ikinyarwanda ndaza kugenda ndabaho uburorero gake gake ko tugenda tuganira ariko nashanda babwire ko Burundi ari bwiza cyane kuko byose biguma vyitwa ikirundi
kandi turumvikana nta muhuza dukeneye mu Burundi, nta munyakirundo n'umunyamakamba canke n'umunyarutana hari Bukemba akenewe kugira ngo aje hagati y'abo bantu. Ni mu bisanzwe iryo ni itunga ridasanzwe kubera yuko hari ibihugu ndabaha akarorero nk'i Mozambique nsanzwe mba, uvuye mu ntara uja mu yindi utize ururimi bahurirako rw'abakoroni donc igiportugal uca wibura mu gihugu iwawe ukava mu ntara imwe ukaja mu yindi ugasanga ntibavuga ururimi rwa hari iwanyu. Ico gihe urumva nta rurimi kavukire bagira rubahuza mw'ico gihugu. Hari naho nashika nkabibaza nk'abagenzi abigisha banyigishije nkababaza nti none reyeruma mwebwe nk'umuntu atize ashatse kuza gushora ibintu hano muri kapitale avuye mu ruguru ashitse hano bica bigenda gute? Baca bambwira ko igihugu ari kinini cyane ku buryo intara yose bifise ururimi rwayo canke ugasanga intara zibiri zihurira ku rurimi rumwe. Yego bivuze yuko jewe nimba mvuye Makamba nashoye utwo tuntu twanje ndagiye Bujumbura nkeneye umuntu amfasha kuvuga kugira ngo duhuze n'abanyabujumbura. Ego muri Mozambique umuntu arashobora kuva mu ntara imwe akaja mu yindi akarondera umutranslator, abo twita abatranslator, abantu basigura abo twamenyereye mu nsengero. Oya si mu nsengero, ko mu nsengero ruba rurimi rwo mu mahanga usigura mu rw'abene gihugu, muga hariya n'abene gihugu gusa. Ico rero ni ikibazo gikomeye mu Burundi, twe twagize amahirwe rero. Hanyuma ikindi muzorabe mu Burundi ico novuga tudahuriza ko atari kudahuza bya bindi by'amakonfi. Reka mvuge mu buryo culturel canke bw'imico n'akaranga, intara yose irafise akantu k'umwihariko k'umuco wabo, intambo, uburyo bateguramwo imfungurwa n'ibindi ibijanye hari ibyo duhurira ko kameme mu muco n'ibindi byinshi nk'ibijanye no kubaka ingo, gusaba abageni, guhana amasaka, inka, guhana umuriro, gufasha gufuba uwabuze wiwe. Ivyo nibikorwa duhurira ko nk'abarundi twese. Mugabo hariyo n'ibindi ndabahaka nk'akarorero nk'intambo kama par exemple nk'akarorero sindabizi byose mu mutwe kubera hariho ibitabo bimwe ntarashobora gusoma, hariho abakurambere bamwe mu ntara zimwe tutarajamwo, ariko novuga yuko nko mu Kirundo dufise danse yitwa intore. Iyo n'umwihariko wo mu Kirundo ntawo bideha, muga bihuriwe ko n'abanyakarusi, tuyihuriye ko n'abandi bo muri Noro mu za Muyinga n'ahandi. Hariho nk'Igitega umuco bazwi ko aha tuvuye ni ivy'ingoma, nk'iyo n'umwihariko ni karangamuntu y'intara. Hariho intambo yitwa agasimbo n'abanyamakamba, bafise umwihariko wabo. Hariho n'izindi ntara zifise intambo zabo bahurirako nka za Cibitoke, Bubanza, sinibuka ko ari umuyebe nuko ari umudiho, ngira n'umudiho wi. Hariho abanyaruyigi bayita umusebeya. Oya iyo niyo mwibanga ngira ngo ntibashatse kuyishira habona, ariko nayo nyene iriho. Mugabo ngira ngo numvise nabo nyene ko itamba abarozi. Iyo ntambo bayitanga umuhenerezo. Rero iyo mbyino nayo iriho mu Burundi, mugabo ni style sinzi ko novyita, ariko vyaravuzwe ko ari imbyino zabyina abakinzi no nibaza ko nivyo bica bizamo ibyo twita. Rero nibaza nk'ivyo by'ibihenerezo ibiki n'ibiki, ivyo muraba mukwiye kuza murabidusigurira nk'abatazi iby'imico n'akaranga, tukamenya ati iki nubwo bacanse kubera iki, mugabo carabaye. Muri uno mwanya ntavyo nosigura ibijanye
n'imico y'abarundi n'imigenzo hari ibyo bakoze byinshi byiza uno munsi dushaka kubakirako ariko hariho n'ibindi bagiye bakora bisabira ko yobandanya bikorerako ndabaha akarorero hariho nk'imigani ishaje yataye igihe hariho ibihano batanga twabona ko ari torture canke ubwicanyi byo guhonyanga human rights ibintu byo guhonyanga agateka kazina muntu nk'ibyo kuvuga ko umwana yatwaye inda y'indaro bashaka mutamwa bisumanyenzi ivyo urumva yuko nibwo bwari bwo butungane bw'ico gihe uyu munsi rero twe tukabona ko ivyo bintu bitubandanya bikorwa kandi byaranahagaze tukanashimira nkumbure n'amareta y'abami yagiye arabikuraho sindayita leta reka ndayita ubwami abami bagiye barabikura ikindi novuga muri ivyo bintu nk'imigani umugabo n'uburyo utwiwe n'utw'abandi byari byose iyo n'imigani y'abagabo b'imihimbiri bariko bari ico gihe umugabo abantu barayikoreye ko gushika n'uno munsi hariho umuntu akwambura agaca agenda arakwigamba ati nabaye umugabo nyamugabo urumva rero nk'ivyo byose mu mico yacu ni vyiza ko tubikuramo yego cyane muvuze vy'imico n'akaranga jewe hari ibintu mpora niyumvira nkavuga ati jewe ndifuza uwo dusigurira bino bintu mbega hoho hajya bahora bavuga ngo umwigeme umukobwa yatwaye inda y'ishushu inda y'indaro ko baca bamuta mu gisumanyenzi mbe hajya umuhungu we yacaja hehe nkamwebwe nk'abazi by'imico n'akaranga umuhungu we yajahe yaguma yiraramangira kandi ibyo ntawo bideha n'uyu munsi urabona umuhungu ateye inda umunyeshuri bigana uyu munsi umenga hariho ingingo mu bushikiranganje bahinyanye umenga bataha bose naho batanganya igihano ariko bihagaze vuba jewe twebwe twiga mu mashure y'intango ayisumbuye n'iki waguma wiraramangira wateye inda umukobwa agataha nawe ukaguma wibandaniriza ibyawe urumva rero je nuvuga yuko ibyo jewe nk'umuntu azi yumve by'imico n'akaranga ndavyita ihohoterwa turi ku mico kumva bohanwa bose kandi ku rugero rungana yego cyane turi ku mico n'akaranga hari n'igihe ushobora gusanga umwana yakosheje ugasanga umuvyeyi aragiye karahanye cyangwa tukanabishira no muri leta nyene ugasanga hariho umwana yakosheje yagiye gukora nk'akarori yaserukiye igihugu ugasanga yakoze ibitemewe mugabo bakaca bamuhana muri uwo mwanya nyene ikindi gihe ugasanga ariko yisigura avuga yuko ati jewe uyu muco ntawe narinzi nkamwebwe nk'abarongozi ba manake ni iki muzaniye ko abantu batazi ivy'imico n'akaranga bahonyanga ya mico mwita ko ari imico ndabivuge gutyo kuko ico ntazi ntaco nzi nyene ni iki muzanye kugira ngo n'abana bariko bararuka no munsi bashobore kumenya ya mico n'akaranga ngo ibijanye n'imico n'akaranga muri manake murazi ko ariyo biri muri mission vision objectif kugira ngo twigishe bihereye mu mashure bihereye mu ngo n'imiryango ivyo rero twarabitanguye d'abord imbere yuko tubijana no mu mashure nuko umwana ava muhira ku ziko azi kirazira mu mashuri rero tuzobijanayo canke tuzoja kubisaba nyakubahwa umushikiranganje ari uko twabanje kuvyigisha abavyeyi ivyo rero tuzoca tubikora n'abajejwe intwaro hamwe twarabitanguye aho usanga udutabo turiko turashaka gushira habona tuzofasha cane kuko turimwo imyibutsa turimwo ya migani yose ibwira abana bakure bazi ko kizira kwica kizira tujya kutumurabona batubwira kera tunisha umuserebanye ugize gute murabibona ego bijya byose rero biri mu bintu twoshira mu yindi strategy mu bundi buhinga mugabo umwana agakura azi ko mu Burundi hariho kirazira hari bidakorwa nk'ibi vyuka abana batwara inda z'indaro bakira abana bo muri primaire na kamaramaza mu mico n'akaranga tukabihagurukira tukabicisha mu masensibilisation nta yindi strategy tuzokoresha nukwigisha kandi wigisha yameza ko nibaza ko ari urugendo iyi ni projet ya long terme twagize si ikintu kizokora ngo gice gisinzira ni ibintu tuzoguma duhererekanya n'ama generation future yego cyane mugabo gusa urunganwe ruzogenda urungano ko ruzoza rukurikirana hari n'ikindi mwari mwavuze yuko murushitse Igitega mwasanze ari terre vierge
ndakivuge guco twibaze ko ntazi kugishira mu kirundi ariko mpiriwe mpishije ndi kumwe n'umuhinyanyuzi w'ikirundi azi ivy'imico n'akaranga tuvuze terre vierge aca bidusigurira bitubwire neza none ko muvuye muri Gitega ni igiki muvuye mupanze kubijanye n'ico kibanza twavuga ko kigaragara cyangwa iyo terre vierge ni igiki muvuye mutunganije kugira ngo n'abandi bumva ati directeur general avuye yatunganije ibi n'ibi turiko turatunganya umubonano n'umwubaha cane guverineri w'intara hariho abariko baradufasha kugira ngo tuzogira ibyo tumwereka hariho komisiyo tekinike nsize Igitega kugira ngo yige imbere yuko tuja kwa guverineri ko guverineri ntushobora kugenda umubwira ibintu byo ku munwa gusa utegeza kumwereka n'inyandiko tumwereke amafaranga intara yo bihomba ku mwaka kubera ko bafise ikigabiro c'ingoma canke site touristique bafise ikibanza c'iratiro citwa Gishora co kwinjiza amafaranga atagira uko angana mu gihugu no mu ntara bikagaburira abatimbo bikabatungisha abana bo bakiga neza ivyo ndemeza ko muri Manake twobikora ikaba site touristique ikwije vyose iyo rero ni terre vierge niko ndayita kuko iyo site uravye ubwiza ifise uravye ibyiza biri Gitega si iyo site gusa ni intara nini kandi rimwe abanyagihugu bakunda ibikorwa ku buryo utubashize ku bikorwa umwe wese mu bimuraba nibaza yuko mu minsi itari myinshi abo bahinga mvabwenge bose boca baronka aho baja kudandariza ibintu byabo ku iyo site nyene tukahashira amastendi tukahashira amazu y'idandarizo n'ibindi bikorwa mvabwenge tukahashira aba artiste culinaire bajya bahinga mu byo guteka tukabashirayo kugira ngo baze barakira ingenzi bahashire n'ibibanza byiza byo kuraraho mu mazu yubatse n'ibiti mu rugo rusobanije mu buryo culturel kuvuga bw'ikirundi kujya nyene bahari hakabaho n'izindi nzu z'ingenzi mugabo zubatswe mu buryo bwo mu mico y'iwacu ego hari ikintu mwavuze yuko muzohinyanyura ku bijanye n'abantu b'abatetsi ugasanga hari ibibanza hari n'akandi twifuza kumenya mwubahwa Deje imbere yuko rangize kino kiyago canke tukiriko turayaga mu migabo n'imigambi Manake ifise cyangwa iyo mwashize imbere cyangwa ivyo mwifuza gukorera abanyamyuga mvabwenge mu Burundi twumvise musigura muvuga yuko imico cyangwa abavuzi b'ingoma ari bimwe mu byo muzoshobora gushora hanze mu ntumbero yo kwamamariza igihugu cy'u Burundi cyangwa muri ya ntumbero nyene yuko umunyamyuga mvabwenge yotungwa n'impano yiwe turifuza kumenya nkuko je no bandavyibaza n'abandi bakavyibaza ni gute muzobikora ni gute muzobishira mu ngiro ni gute muzobona umusaruro wavyo kugira ngo dushobore kumenya mbega muzobikora gute kubona umutimbo abayeho nabi ni ibintu twebwe muri Manake tuvuga tuti twohagarara kandi tuzobikorana n'inzego za leta kandi ziravyumva kuko murazi ko nanye bishobahera umukuru w'igihugu ashigikiye rwose ko umuntu atungwa n'impano yiwe umwuga w'umuntu ukamutunga nko muri ibi vy'ingoma rero uko turiko turabitunganya hariho abaserukira Manake mu makungu twaraye tubashizeho abo rero nta bundi butumwa bafise kuko benshi usanga nabo nyene bakora ivy'imico n'akaranga hariya hanze muri ivyo bihugu bitandukanye bagenda barimo mwarabonye nk'umukuru wa Manake mu Bubirigi n'umuntu asanzwe ari umutimbo afise n'umugwi w'abatimbo hariya nyene ku buryo kuvugana nawe canke na ambasade yacu iri hariya kuko n'uduserukira igihugu hariya aravyumva cane barashobora gutunganya nka festivale yo kurata umuco donc kurata umuco wacu kwerekana iyo patrimoine yacu hanyuma tugatunganya nka festivale abarundi bakava ngaha bakava mu Gishora bakaja hariya bakava mu Kirundo bakaja hariya kwerekana intore zo mu Kirundo nuko hanyuma abarundi bikababeshaho bikababeshaho mugabo si ivyo gusa mwarabonye yuko n'ivy'abarundi bahingura muri Musée Vivant de Bujumbura babikora neza cyane ku buryo atavyoshika ku isoko ngo bigaruke reka tubashimire cyane gusa
sinorangiza ntahamagariye abanyamyuga mvabwenge bose. Uru rugendo twagize rwa rugendo rwiza, urugendo rw'umugisha, aho twayaze kuri bimwe n'ibindi, twabonye imisozi y'icyayi, twabonye abatimbo, abavuzi b'ingoma, twabonye abazi kujisha, twabonye bimwe n'ibindi. Rero nashaka mpamagarire abanyamyuga mvabwenge iyo bava bakagira mu gihugu cyose cy'u Burundi. Wewe niwaguma wicaye aho uri, ntiwibaze ngo Manake Burundi yicaye yoyo, kuko muriko murabibona tuduga imisozi imwe n'iyindi, tuja mu ntara zimwe n'izindi kugira ngo guciye mu ijambo nuko iyo abatimbo bariko baragenda hanze kwerekana umuco w'u Burundi, kurata iyo patrimoine yacu, abantu babirorera ntibibaho, ntibishoboka ko bareka kwifuza kuza mu Burundi. Ingenzi zica ziza bakurikiye iryo tunga rusange, kandi mwarabonye ko ata muntu yumva umurisho w'ingoma ngo areke kwifuza kuzosubira kuba. Ahubwo nanje bihora binanira kwigumya Erika. Abaturiste bazoca baza ari benshi, amasite touristique yacu aronka akazi, amahoteli yubatswe aronka akazi. Ni ukuvuga igikorwa kimwe mvabwenge gikozwe neza, kigakorwa n'ababijejwe n'inzego za leta zikabishiramo ingufu, usanga ku masite touristique ya hano i Burundi abagiye ingoma twovuga ko zija guhamagara ingenzi zije zica zigurira abandi ba artiste, no kuvuga abakora artisana, abakora n'ibindi bikorwa mvabwenge, baca izo ngenzi zisanga ku masite touristique babarindiriye. Rero ni ukuvuga igikorwa kimwe mvabwenge kigaburira ikindi, igikorwa kindi kikagaburira ikindi. Ni ukuvuga nta kwicara, ntituzohemuka abahinga mvabwenge b'i Burundi batabayeho neza kubera impano zabo. Nukuri nivyo vyiza, abantu benshi barabinyotewe. Sino kuvuga ko abahinga mvabwenge gusa babinyotewe, ahubwo n'abarundi muri rusange turabinyotewe kubibona umuhinga mvabwenge atungwa n'impano yiwe. Hari n'ikindi gikorwa muri ko muratunganya ca lancement officiel mwubahwa Deje. Mbega kujanye na lancement officiel mwoba muri ko murategekanya yuko muzoshiramwo ibijanye no kugaragaza impano z'abanyahinga mvabwenge, tuvuge nk'ingoma, intambo, twa tuntu twose tutugenegene tuvyitege ko tuzobibonamo? Ego cyane, mbere ngire ko ntumirira n'abatariyandikisha kuza kwiyandikisha, no kuvuga abafise impano mvabwenge bazoze kuzigaragaza kuri uwo munsi, kubera ko uzora umunsi w'agakura, umunsi wacu, umunsi wacu, no kuvuga twiteze yuko nabo nyene boza kugira ngo ndavuga abo basigaye inyuma batarabimenya boza kwiyandikisha kugira ngo baze bagaragaze, baronke urubuga rwo kugaragariza ko impano zabo. Deja imigwi ndangakaranga imaze kwiyandikisha 5 y'abazoza kuryosha ibirori, kandi nta mafaranga basaba kuko bavuga bati ni urubanza rwacu, mu gihe ahandi usanga bitwara uburyo bwinshi kugira ngo mwe nabo bantu bakure ruguru bazane, ariko bo bariyegeranije, bariyemeza yuko bazoza kuryosha ibirori wabo. Ego none ko ushobora gusanga bariyandikishije, mugabo urashobora gusanga bariyandikishije, mugabo ugasanga hariho n'abandi bashobora kuvuga ati mwubahwa Deje, nta kuntu muri lancement officiel mwoshiramwo, nigeze kumva bakavuga ibintu vyihanisha gurishwa ko dusanzwe tubikora, kandi hakazoba ari kugaragaza ibintu dukora. Mbega ico cihanisha gurishwa coco mwoba mwagiteye ko umukono ko kizobamwo, cyangwa n'akabanga kakibitse ku basanzwe bariko barategura urwo rubanza? Mu bisanzwe uko turiko turabitegura ubu, novuga ko ari indinganizo nshasha, aho turiko turavuga yuko mbere tuzosaba indwi yose habaye umunsi wa lancement officiel, iyo ndwi yose igahera turi muri expo, no kuvuga mwihayanisha gurisha ryo kwerekana ubuhinga bw'abarundi, kandi twongere tubafashe tubavuga ko kudandaza ibintu byabo. Turiko turabitegurana rero n'amakomisiyo twashizeho, imigwi ibitegura, nibaza yuko ntaco bivuga ko byinshi kuko nta cegeranyo baradushikiriza. Murakoze cyane, twari ko turababwira ati mwicare musinzire, mushake mu botere, mugire vya bindi vyose. Manake Burundi yoyo ntisinzire kandi ntiyicaye. Rero turahamagarira, cyangwa nkuko mwabwiye muravyumva, umwubahwa Deje asanzwe arongoye ico kigo Manake Burundi ahamagarira abanyamyuga mvabwenge bose bo mu gihugu cy'u Burundi, nimuze mukorane na Manake Burundi, kuko basokuru yo bayamaze ngo ureka, hari igihe ushobora kuryama ukaca usanga ugiye kwibuka kwifuka bwakeye. Rero igihe muzosanga mwifutse bwamaze guca ataco mukivyara,
nimuze mukorane na Manake Burundi bereke ingene mushobora gukora bya bindi byose bihora bibagora mu ntumbero yo kwiteza imbere. Kuri aka kantu mwubahwa arangirije ko yavuze ati hazoba ihayanisha gurisha yakane sindagatahuye neza. None nkamwe baba bariko barabitunganya hakaba hari abandi biciye amatwi badashaka kuza, mbega mwubahwa Deje nubwo mwari mwambwiye ati ntugeze ngaho nyura imvuze yo kumuvuga ntuheza, mbega nk'abantu batari muri Manake Burundi nabo wacha bavyumva ati ko hari hanisha gurisha reka nanjye nce ngenda, mbega abo bazo bafite uburenganzira? Mbo ndabaha nk'akarorero ntarishura ku kibazo cawe nko kwihanisha gurisha ariko rirategurwa kubera muri Tanzania ry'akarere n'impuzamakungu. Twariko turavuga tuti nimuze tugire hamwe dusabe nyakubahwa mushikiranganje atuvugire hanyuma habeho koroherezwa kujya usanga mu bindi bihugu bafise inzego zigenda kubibasabira no muri Manake turonka umuntu aja gusabira abarundi yuko bokoroherezwa mu gushora ibintu byabo hariya no ngaha rero niho nagira ntera kamo yuko uko babona ko Manake ikenewe kugira ngo ibakorere ubwo buvugizi n'abandi bari bakwiye kuvyumva kare bakaza muri Manake kugira ngo ibintu byabo bihabwe agaciro, tugire urunani rumwe tubivugire hamwe tuvyerekanire hamwe hanyuma abo bisigaza inyuma nabo jewe nuvuga yuko ndabaha akanya kuko burya nta muntu avuka rimwe ngo yuzure ingobyi ntitwobisigura mu mwaka umwe mu minsi 100 mu minsi ingahe ngo abantu bose bashe bavyumvira rimwe. Je nibaza ko abari muri Manake kubganje bakwiye mugabo kitavuze ko nabandi tutabakeneye. Imiryango iracuguruye rero kugira ngo tugire urunani rumwe kandi dushike kwiterambere rira. Murakoze cyane. Wa wundi ati Manake Burundi itera imbere yabishize mu gahogara bivyina Manake Burundi itera imbere. Murumva ko nanje kurimba ndabizi ndahembera buhoro nubwo mfise ijumenga rya mizikiraye nimubimpoye. Rero Manake Burundi nitera imbere munyamwuga mvabwenge nitungwa n'ingabire yawe. Rero reka duse n'abagarukiriza hano ariko twibutse abanyamwuga mvabwenge mwese aho muri gufyonda kuri abone j'aime commentaire wandike na partage ikore kugira ngo usangize n'abandi bamenye ngo mbega muri Manake Burundi bariko bakora iki niki batuzaniye. Reka tubashimire cyane mwese mwako muradukurikirana. Mwari kumwe na jewe ni hajya ni Illumination Kindi ego inyuma ya kamera hariyo ndabafinde ninde abatamuzi nuwitwa washobora kwivuga mwubahwa ni Emmanuel wewe muri nyuma ya kamera minsi yose nta muntu yakudodesha basi muzombona kuri agufatira kamera kugira ngo bakubone. Ciao mugira ibihe byiza mwese turabakunda abanyanyuga mvabwenge tugwa n'ingabire yawe naje nzoshikirwa murumva ko kuri micro nasinzira kuma n'abahereje bikwigisha cyane. Ciao Terete wacho mana teryaje kutwegeranya mate tubikunde tubirate no mu makongo tumenye tugita ku Burundi ngwe n'amakongo ko bashatse kutwamura iteka babaze kutwakakaranga Manake yaje ekoneza y'abanyamyuga n'ubuhinga kama urengere akamara barikora n'Uburundi bwakibarutse Manake yaje ngo abanyamyuga kwati iwacu Manake haranira ngo twese gutera imbere yo kureremba